partie B mugo tutayikoze partie 2 okay tuzoyikora ariko no munsi Christophe ndashaka mudusangize kubumenye kubijanye na intelligence artificielle no monde hose niho tubonera kiraja siye mbona n'ama summit yahuza ibihugu beko ravuga ati mbega intelligence artificielle nishobora kuba inyishu ku bibazo bya Afrika hanini bijanye n'vy'ubutunzi reka twivugire rero noneho ku Burundi kuba dufite internet nubwo hari abayidogera mbwa basi niyo nkiye irahari kandi birakunda intelligence artificielle irashobora kuba inyishu ubu birakunda ko abantu bayikoresha bon intelligence artificielle ishobora kuba inyishu kuri bamwe canke kabikibazo ku bandi kuko uno munsi tuvuze muri Afrika canke tukavuga mu Burundi turi muri monde abantu bose cyane twebwe tukiri bato turiko turiruka tuvuga yuko twabuze akazi canke turondera akazi intelligence artificielle nayo iri ku mvuduko wo kuza kumara ako kazi gakorwa n'abantu urumva rero ico dusabwa no kwiruka tukajana n'isi tukajana n'ahisi igeze kugira ngo bishoboke kandi bishoboke iyo intelligence bon uburyo ubuhinga bwa none canke les intelligence artificielle zize kudufasha kuba inyishu yo y'ibibazo bimwe muri twari dufise ahubwo ni gusumba kuza kuba ikibazo ku bandi bantu bari basanzwe bafise n'ibindi bibazo okay hari ibyitwa ChatGPT aho umuntu umunsi nutazi igifaransa atazi n'ukuntu bandika ikete ayibye ati nyandikira ikete gibi nibi nyandikira ukuntu bagira partenariat nibi nyandikira ibi nibi igaci bimukorera byihuse yama secrétaire republique ngira azosigara bempima conyene ubu nabo kuba umu architect canke umu engineer n'ibindi ntibigisaba yuko uba waravyiza cyane kandi ahubwo naho umuntu asigaye yikoresha ama design biroroshe gose design hagira bazi ko biya design no mu bintu bizimvye kandi cyane bon ubu binatwara ahubwo n'umwanya muremure uno munsi turi ahantu ubu umuntu yahora akora afise service kana katanga akaba afise biro akenera abakozi 5 canke 6 bategezwa kumufasha muri service mugo tuzoza kwisanga umuntu asigaye afise biro yikenera we wenyene canke aida naho yoba atari no mubira ari muhira ugasanga arakora kandi akakira umuntu bivanye na service agira muhe kandi akayimuha kubera iyo intelligence artificielle twebwe rero aha muri Meta Vision nkuko twagumye tubibemerera yuko nitwatangura gukora biro officiel dufite cicaro niki tuzobabwira aho tugeze n'ivyo turiko turakora mu vyo turiko turakora apari ya ma conference dusanzwe dukora turiko turagerageza no guhimiriza kandi muri yambono yo gukora yo kukangurira abantu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi canke kwijukira gukoresha gukora imyuga korera ku buhinga ngurukana bumenyi turiko turabakangurira cyane kwijukira gukoresha les intelligence artificielle apana kuzikoresha gusa cyane kumenya ko ziba ahubwo ni gutushobora no kuzikoresha ukazivyaza n'amafaranga uko narigeze kubivuga sinzi ko nabivuze iwawe cyane bivuze ahandi hantu naravuze ko nk'aba musicien usanga bava ngaha biruka mu bindi bihugu ngo bagiye kurondera ngo baproduce ngo bakora neza ngo ma beat ngo meze neza zijya beat mes frères zijya beat ntabwo ari bo bazikora zigeze kogwa n'ama kandi ahubwo reka ngire ko nshimira mugenza we Shadow yarayikoresheje intelligence artificielle nyene yaradukoreye umuziki indirimbo ihayagiza agaciro media n'ibikorwa byayo kandi ni nziza gose abo natangaye no kumva mikirundi yararemvye kirundi hari umuntu hari umaze kwishima yandirimbo ahubwo reka barampezagiye twebwe rero muri Meta Vision tuko turagwana ahubwo nugu pusa loin kugira turabe ukuntu les intelligence artificielle umuntu ashobora kuzentegramo ikirundi kuko nyinshi ntizakira ikirundi mugabo kubera ko ngahi wacu n'ama service menshi atangwa mu department atandukanye usanga harimo service no ururimi gifaransa icongereza bakubwira ngo fisiyo ndakabiri cyangwa fisiyo ndagatatu ku kirundi kandi abantu benshi usanga nizo ndimi batabizi turiko turafronta ku buryo dutora koma ikirundi yo kivuga neza kandi kacakira ni mwabona rero dukoze lancement
abantu benshi bazorira kuko hariho ama department ngaha akoresha abakozi benshi bahera mu gatondo bariko baritaba ama telefone ugasanga mu ijoro telefone ntibakwitaba ubwo rero dushaka yuko izi service zose uzi yuko abene igihugu bakenera canke abantu bakenera misi yose atari ibi vyuko uzikenera ku mutaga ukabura umuntu akwitaba canke no mu ijoro ugasanga ntakwitaba ukumva yuko amasaha batariko barakora ahubwo dukeneye yuko uno munsi we hajya ahantu hose sinza kuhavuga kubera ntibakurishe natwe ntibaturishe hajya ahantu hose uzi bakubwira ngo fyonda kabiri ngo fyonda gatatu dukeneye ahubwo yuko ejo tuzoba bariko barakora 24 sur 24 kandi ata muntu yagiye kwa paresa muri biro kana ata mukozi ari hajya dukeneye yuko ejo canke hirya ejo kandi tari kure cyane umuntu ari mu biro kanaka atazoba arinda gukenera umusekreteri wo gutelefona abanaka wo kwandika ama communique wo gukomunika ibintu na biriya zoba yicarira gusa afite ndi buto canke akabwira intelligence artificielle telefonera agaciro media Gabo Monsieur Christophe nabonye mubivuze gutyo numva umenga ahugije nk'ingorane kuko ije gukura hakazi mu gihe abantu bari bakeneye akazi bijye bihugu vya nka USA na za Canada n'ibihugu bimwe by'Uburaya cyane n'ibyo bihugu biri très puissant bajana amajambere cyane bakajana technology cyane ibigo byinshi canke n'ama department ya leta menshi heshi barirukanye abakozi kugira none natwe ngaha aho kuza nk'ikibazo ize nk'inyishu umuntu yobana nayo gute ahubwo hagukura akazi ahubwo igwiza akazi nico gituma twebwe tuvuga yuko ntituriko turavuga intelligence artificielle kugira ngo umuntu ayumve gusa canke amenye kwibaho ahubwo turiko turayivuga kugira ngo umuntu nimba yizi ni gute yo ikoresha akayivyaza umusaruro ikamuha amafaranga nico gituma twatanguye ku gaciro media ndibuka dukora ikiganiro ca mbere nakubwiye gute nakubwiye yuko inyishu yonyene isigaye muri Afrika canke mu Burundi canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere inyishu yonyene isigaye nuko abantu bakiri bato canke abumva bose bobishobora yuko ari kugwana no kuja kurondera ubuzi ku mbuga ngurukana bumenyi bakijukira gukoresha internet yuko ariho nyene hasigaye isoko rifunguye uzogenda ugakora ibintu vyawe ugakora ko amafaranga yawe ukigira ata muntu muriko murahiganirwa amasoko atakwidoga ngo nakango yantwaye isoko ngo binini na biriya mushake mwe muri gihumbi umumose aragenda agakora kwa yiwa kagenda nundi akagenda agakora kwa yiwa kagenda siko navuze uno munsi rero tugiye kwisanga bamwe twahora tugira bamwe twahora turira yuko batwimye ubuzi canke vyagenze gute ubuhoho rero hajereje des intelligence artificielle nabwabuzi bumwe twariko turagwanira nabwo bugiye guhera none tuzoca tubaho gute umuntu ata imbere umuntu atumvisa yuko hubwo ashobora kuza kugwana n'iyisirikiraje azoza kwisanga aza gukenera kuja kugwana nayo yaramaze kumusiga doctrice icambiro nyene yaramaze kudusiga natwe ko yaramaze kudusiga ibi turiko turashaka kugwana navyo no munsi abandi bari birimo imyaka nyinshi mbere rero turiko turagwana navyo no munsi hari umuntu ataravyumva none wumva we azoza rero kugera kuvyumva asanga ahubwo atagifise ko na access yeah okay kiriya gihe umunsi wa mbere we dukora ikiganiro ca mbere nawo umunsi nenda kumenye warigeze kutubwira yuko hariho ngaha mu Burundi YouTuber akoresha ijya AI canke intelligence artificielle umwana cyane ni n'umwana afse 19 ariko ngo yinjiza ibifaranga umuyoro ari zibiri zimwinjiriza autour de $600 par mois $600 ku kwezi atiri warajiburaya kandi akoreshereza intelligence artificielle ari ngaha mukanye nako ndaraba uwundi nawe yigishiye yo mu kamana umugabo akoresheje intelligence artificielle nta n'umwe ko ari umurundi kuko urumva ariko ni gute rero nk'ubu nk'akarero dufate hanini gwaruka kesha abantu batarenza bari nka entre 18 et 40 abantu kesha usanga bumva ibya internet bari kuko bakuze mu muzo wayo abo harimo n'abanyeshuri benshi bari ku mashuri abandi bakora ubuzi nyene mugabo uciriritse ududuriye ko ni gute boyikoresha mu buryo bubungukira donc icambere novuga nankumye nkunda kubivuga ko abantu bose twigiza abanebwe kandi abantu tukiri bato ko tudashaka kwiga twumva yuko amashuri twize kwishura kwiye muga amashuri twize kwishura mes frères baduhaye impapuro z'umutsindo impapuro dashobora kugana ngo dushire no muri banki baduha ibihumbi 100 mugo mu gihe ubwira baziduhe twize dutanze amafaranga menshi
rero je nagumye mvuga nti zijya mpapuro ni muze turabaho tuzishira hama tugende kuraba ibindi bintu bishobora kudufasha twoshobora ahubwo ikindi kintu je nagira nsabe na bon nagumye niyumvira yuko igihe nzogira ijwi ishobora kugira abashobora kuryumva ndifuza yuko natwe nko ngaho iwacu botangura ikintu cuko umuntu kumuha akazi canke kumva ivyo ashobora gukora uwo mubazi cyashoboye Nibaze kumubaza ngo wizibiki kubera ibi bintu vya wizibiki nivyo ubona uno munsi bitudindiza aho ubona abantu basigaye bakora ama projet mugabo bakavuga ngo nukuyungunganya iri jambo ryo kuyungunganya rihave ahubwo tuje nyene mu gukora kuko kuyungunganya no gukora ibintu utari sure utazi ko nibi nyene ubona turiko turakora kuyungunganya ngira no kwiyokipa no occupation mu bisanzwe rero nimureke kuza kuvuga yuko tugenda kurondera amahera kanaka dukora ama projet gira turondera occupation ahubwo turondera amafaranga tuma dushika kwiterambere bo uko rero twobana nazo canke n'ukuntu bo kwijugira kuzikoresha ni gute icambere no kuyiga icambere no kuyiga icambere no gusoma ntagira umuntu azokubwira ko ari umuntu akunda atera imbere adasoma twebwe rero kandi twebwe gusoma biragoye mugabo ubu hari uburyo bwinshi je nk'ubu nanje ndumune bwo gusoma mugabo hari umugenzi nabwiye ko ndumune bwo gusoma carambwira ati mon frère ntuzusubire kugira ikibazo cyo gusoma kuko we nimba ari gitabo kanaka wamaze kubona ko kibaho kandi urabona ko kiri interesa genda YouTube uzosangaho audio canke video ya gitabo utagisanze kuri YouTube ari ibitahari yego ariko navyo muri Amazon birahari kandi iby'ama audio uyambariye gutera ukumviriza uremera ugapfa mukigura kandi amahera make mugabo ugiteresha jushire gutere mu matwi ugishira kuri volume ushaka uko kinyaruka cyangwa frequency ugishira kuri frequency ushaka ukacumviriza kandi ubu biriko biramfasha cyane namwe rero nabandi bose nibige umuntu atiga adasoma cyambere n'amakuru tamenya amakuru numenya naho ibintu bigeze abarundi nagumye numva sinzi ko gucokozana bavuga ngo basoma icupa ntibasoma igitabo hari igitabo nanjye mperuze kuransa nagize abona benshi barakibonye ko ndagisoma kandi kirishe cyane bo nabandi nagira ndabatumirire hari igitabo Monsieur Olivier homme du changement yanditse kiraryoshe cyane citwa ibanga ryo kuronka amafaranga menshi niko nyene ibanga ryo kuronka amafaranga menshi make nta numwe atayaronka